Iyi nkuru ni y'umubabaro haba ku bagabo canke ku bagore. Nitwa Bahe Biyake, benshi banyita Bahe canke Papa Keve. Fise umugore umwe akaba afise imbanyi igira kabiri. Ubuzima twabanye n'umugore wanje bwari bwiza cyane, eka nta kintu namusaba ngo anyime kubera urukundo yankunda. Ariko kuva atwaye imbanyi igira kabiri namubonye mwindi shusho, kumufata uko atari, eka n'ibindi byinshi bitandukanye, gushika naho atangura kwiyumvira ko yo kwiyahura akambisa muri nosi y'abazima. Ico nari ndamuzi ko nuko atoshobora kuja kundi mugabo kuko yarankunda cyane, eka n'umwana wiwe Kevin. Gusa nanjye sinatahuye ikintu cyatumye mpinduka. Rimwe na rimwe niyumvira ko vyo bitegwa n'imbanyi afise, kuko bahora bavuga ngo iyo umuntu atwaririje ikintu akakibura abura amahoro. Ariko jewe nabona ko ari imikino yikinisha, hari navyo byatumye ninjira mu bubabaro w'ubuzima bwanje bwose. Papa Keve.
Papa Kevin wanubona ko ndusha. Habura umusazi. Bwira kwanza. Uviye kwimbura ibijumbo cyangwa kwimbura amabuye. Wesh. Reka kungeragiza muri aka gatondo. Je sinahindutse inisifu ngo ndagufashe. Papa Kevin. Nonaho bayiki. Sha ntiwafuye n'umuntu kweri. Papa Kevin indira gatoya. None nk'ubu kugiye kandi uzi yuko twarayinzara kandi ukabusize Kevin ya munzu. Hano dusigira amafaranga twagura udukara dukate kuri ibintu nzana. Cyagura umusazi kunyuma. Ubu niyo nkibibona kuri umusazi kabisa no kwije. Je muri iryo joro ayo marano yakura. Raba ndagaragara. Mama Kevin. Reka kungerageza muri aka gatondo. Reka kungerageza. Nebe Papa Kevin so mama wabiza amahera misi yose. Ahubwo cyo kubyira cyo. Ninagaruka se gwamaze guteka ibyo bintu. Amahera yose. Uraraba ibyo ukora, yakungura. None Papa Kevin ko giye umbwiye. Ko gamani umugabo nuko. Si bigeragezo muri iyi. Kevin. Kevin. Njye nakunda babwira. Jewe umugabo je ndamwemera. Buje bonye yicaritse abantu bangana nkaje. Kan. 4 personnes. Chumiti chup. Ngorane. Chumiti mushito. Ubwo ubwo. Wenda kwemera. Je ni pobre. Ngora. Amukundi. Akunda umugore wiwe. Amwemera. Amakoro tuntu je ndakurikirana kandi nguma ndamubaza nkaguma mvuga ati agacama amakoro yo yamomoye ni sawa aho reka mbanje Waheruka inzira muci. Arakunda umugore kandi nje ndamwemera ahubwo reka mbanje nje muri goya wenda kwemera ni muri kana kagabo reka nakagabo karibu baravugisha ngo kari mu rushengero reka nanako Yabakarika kuzi neza reka bivuga kubera gacupa wamuhaye. none wowe nuko uravugisha ibisi bipapuro ndiko ndakoresha ngaha sha aya n'amafaranga Ujye wakwise bahibi yake. Bazi turekana naho batipe umva rero reka ndakubwire urabona ya migambi yanyu muba mumbwira ati umugore niyo kuganza mu rugo ahubwo kuganze mu rugo cuba nk'imene iguma yabira ngo me urumva jero nafashe ingingo yanyu wa mugambi wambwira ati umugore avuze rimwe konzi ya kabiri ngumi ngorane jero ivyo ndabigendera kuje ngorane je banyita Jackie Chan urumva Mr. Fryer urumva nuko rero je ndagakubita raba ingene kameze umukamaze umengora kamaragarita na kamaragarita ubususu bwaraheze ijya mbanye nawe ukabonyera bigenzo gakubita ya gakore kanje Nimba uravyihoza. Umviriza. Ujya mugore wawe amurongoye umukunda. Umubyaranye umwana wa mbere. Uwundi ari munda abucaza. None buri kuravuga ko ujya mugore wawe utamukunda. Kaya kagabo nako karagushigikiye ngo uramukunda kandi wumva umurara ijoro ryose ataronka nagahengo. Ibyo bifite kuzanye nga cyane wewe abagabo bisako. Uyu mutipe. Wewe biraboneka ko ufise ubwenga bwakiranye. Uyu mutipe kandi imisi yose aguma dukurikira. Ari watwicaritse nga anye udusororero tubarire ko umugore wawe muraza kubuhira. None mujya mugore umuravye. Maragarita ku basozo. Pi je rero ujya mugore ubu biriko birahera. Ngomba fate ndi decision yanyu. Kabisa Uravye decision ngomba fate. Yahi. Urazi ko jewe nama ndi d'accord ivyo vuga byose. Cyo ngiye gufata ujya mugore wanje. Kuko jewe aguma afitiriza ko ngomba fate ingingo. Wowe ndazi ufashe ingingo uyifata nk'umuntu w'umugabo. Uzoginyamo turi umugabo w'umusoro. Kuva aho mwaguma buvugira abagabo none twege turabagore. Ko mutavuga by'iwacu. Reka ndabwiza kuri rero. Murabona uno munsi. Lindira kwanza muze. Uri umugabo. Ariko na Israel yaravuze ati abagabo barasumbana.
none gasha ukora umugabo gira asoro agere turu turaka umuce mufatira ngaha kubera nafise ikiganza umugabo nusorora sha uno munsi urazi ko ari itariki yo guhembwa amera yose uzati nta migambi myinshi dufise tubaho neza inzu hariya ni sawa ndayibona rero amera yose turashaka musoma ahubwo inyamiratevye bari kuraba ukuntu zana nyene tukazimenagura tukazirya ahubwo rero bahebe yake umugore wawe muswa ewe umva yame mutujumbu umugore erega ziri tuguza abagore bo mu rugo agukunze abashaka ko afungura ivyo bintu muri ko muravuga ivyo bintu ntibiba oya ibi bintu mu bisanzwe uzerekana kubwira uyu mugabo afise ijambo nyaryo hajya ari ibintu twebwe abagabo twiyumvira bitabari ivyo ni ku mugabo tunywe ni umufuko wiwe no urumva ikibazo siko tutonywa ariko nukubera uretse kuvuga ngo umugore y'akajumu none rega karamukwiye nyene rega naho yojya agafiriti ni sawa rero nimba ari ivyo ngoma ndababwira ngo bugenzi mufitani nabwo yewe sinzosubira no kwita oya umugabo reka ujya nimba biruko umugabo ariko aravugishwa n'inzoga umugabo ya nimba biruko reka ujya w'inyama ndamutwara umugore wanje ngaga project kamwe cyangwa ubuze kujya cyane cyane ndabukuno rega hajya umugore nawe agashikirwa kubera iki twebwe turabagenzi biwe tunywa umugore wacye akajumu bakubwira ati umugore wo mu nzu ni inyenyeri y'umugabo ugeni nyozo kumsa none reka tunywe kandi inyenyeri itaka na nikigenda nivyo reka rero tugire Mau jangan saw. Sawa. Ndamutsa. Doni. Ugiye. Bitangiye imbere gukopesha kubati Iki ideni. Aya. Nimba je ubona ndiko ndivuga amazina. Ni kubera bahe. Umugabo wawe n'umuntu w'umugabo kandi n'umugabo mwijana. Ndagurayi. Twagihaja. Turizi chupa. Turizi mushito. mugabo wanjye no mwari kumwe. Agumagira ngo ariko aragukunda. Aragukunda wala. Umuntu yacetekera. Akashitu sinakubwira bakitaga surprise. Usanga umugabo yabugiraga surprise. Ku mafaranga je nabonye afite. Uvuze ngo kujye deni negative. Yatekeye aragira utuntu nyene. Ariko nubona umugabo nukuri ndakurahiye nubona umugabo mwijana nukuri ujya mugabo n'umuntu w'umugabo wawe wavuze tora ego changira yariwe Mufasa
ndakubaza tumaze ibisi duhura ndakwitegereza nkabona muri ufise ibibazo byari twarahuye no kundamutsa niba ndamukije kwera urafise ibibazo mfasa Amaje nabibazo mfise. Ndakuravye ndabona cyane urambabaza kuko bari kugira ibibazo ntubitura abagenzi n'ababana Amaje nabibazo mfise. turaramutsa abatama nga twebwe nikuko tubona ibintu Oya ugiye musi sinakubonye. Sayo kunzwa ndakuramutsa. Urakoze nawe. gusa turitegereza imana kuko irakubona kandi rero kuzugenda wegera mu nzira kuko ibyo wegera mu nzira si byiza rero cyaba kuri ibibazo kandi imana irakubona ntacyo uzoba Vous êtes Dieu au moins il ah nigi suma kirasuma reka je umugabo muzima kandi umviriza we muri imisi usigaye unyinya wewe buzati jibuka uminge nasuku ufise Uzakebe ngato tuwinzaranga nanje zihari. Nunako ibijumba byose bigaragara. Ninge wabone ngaha. Wowe wasumye ngaha. Kandi wa mgo ndabona muri imisi ndagusubiza iwanyu ariko manda bikubwiye abagore bafise ubwenge igihe umugabo adafise amahera cyangwa yatamusigira ari yaranje ukuntu kose arondera amahera cyangwa ibyo bazagufungura mu ijoro ko bwa mbere wari ubikora so ndakubaza wewe Niwe pakete cyo kumurira ubwete nanjye zihari byose kwivuga ushaka wewe ndabona muri imisi kabisa nsigaye unkinya na gato Ngukeze ngaragwa yinza basigira ikigongo umwana wowe upfa umugabo yadore uyu aragwaye wewe gusa cyo mbona muri imisi nsigaye unkinya wewe bandanye uko nyene mwe ko udasumaga ko ushaka kuvuga
uri gute? Neza. Shaje numva ndushe kweli natepeta. Ndashaye kweli. Akimva be. Namusinje nawe. Navyo kumbwira ngo urataha oya. Oya icyo si kibazo ndagerageza. Gusa ndabona muri iyi minsi kweli umupira ukora ukora neza. Usigaye ucaranga umupira neza kabisa. Ego. Amashusho kandi kuwaca. Wari Yacu. Uvamo ngo twari bivuganye kuri telefone. shusho wambwiye ko ugombutse. Ndakurindira kandi wambwiye n'igituma utaje. Bo Ejo nawe waraje ucugira utambwica tumutaje. Bo ibigora bigora abagabo icyo urabizi. Ugaje byancanze no gucanga ujya mugore wanje wapi kwe. Kandi wa mugambi wigeze kumbwira ndiko ndawukorera. Shusho rege waramenze ko. Oya nukwihangana gusa urazi ko ndagukunda kandi mu migani y'abazungu nguma ndabikubona ko urukundo tutatangura gukundana ni masamples mugabo ndiko ndabibona neza umengo urukura gabanuka kuko usigaye umva mengo nukizera cyane nk'ubwa mbere Mashe rero kubera nawe gusika mbesha n'amahanga. Oya mbabare bizava bigamukira iyo garuka kabisa. Yes. Yego. Hama. N'umusiri baza kwaje nawe. Ntabyo kumbera ngo batashe. Guta ndaza kugerageza. Barakubwira ngo baza kugerageza shusho. Mbo urazi. Tugasura kandi gukina umupira. Nabona umupira uryoshye cyane ndagerageza njyame ngaho. Bwa buno munsi urukino rugenze neza ndaza kurara. Kuko no munsi ndaza kugerageza mbe Ronaldo wewe Messi. Kuko je ujya nibazo ngiza side ariko aranisha ibibazo kabisa muhira. Rebenize. Amuna problem. Wenda kwizira cyane kuko urazi kubikora. Gusa turaza kubirabira na twebwe no fuma oya ivyo je gutelefona n'abandi nta kibazo. Turaza kuraba gusa Ronaldo na Messi ninde azi gukina neza. So gusa eka bivuye kuraho reka ndaguhe ubwirya mugenzi wawe ategura isosi nk'amagi n'ibindi nyene bizana apeti kugira turabuza gukina neza. Urondera ico gitoro ugitegure ariko nuva ngaha barabitegura ndagufata no munsi. Ekimesi ama. Reka ngende ndamugenda mbibya suma. Kugira nuko wegenda ngo mame ngira kantre nyama ngaha. Nawe usigaye nkubitayo ngaha. Sheri uya. Nawe ni bya bintu mavuga. Sawa rero reka turindire rero. Reka ndamuhe aje gusoma kwanza hanyuma ndaje. Okay, wegenda ngo manangure entraînement ngaha nyene. Ugaruka naje kugira entraînement cyo tugenda direct. Sawa.
kwiza ari harafise ibibazo ubu ho byarenze mwana yaba rero nobwira binyarukira amasengesho kwira ndabona ibibazo afise amana kuramukanya ndakiramukanya nzokina duhure nzomubaza neza basi no gukibuka nakibuka Sawa binama. Fasha bitanu umwana aragwaye. Fasha nuko. Yame papa Kevera yakuzanira ku mugoroba. Bina